Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Iyo ndwi yamihimbazwa uko umwaka utashe, umugambwe CNDD-FDD ukemeza ko arakaryo ko kwibuka abo bise intwari mu rugamba, bavuga ko bagwanira intwaro rusangi n'amahoro igihe bari bakiri mu ishamba. Ariko rero kuri bamwe mu bari mu mashirahamwe yigenga, iyo ndwi ntakisigura, mu gihe ivyo bavuga ko bagwanije bikihari. Nayo kubw'umugambwe MSD, iyo ndwi yibutsa abarundi ububisha bakorewe n'umugambwe CNDD-FDD igihe bariko baragwana bakiri mu ishamba. Ivyo nivyo tugira tuganire mu kiganiro kw'isoko, muriko mushikirizwa na Emile Nibasumba. Ibirori vyo gutanguza indwi yahariwe abo CNDD-FDD ifata nk'intwari vyabereye muri komine Mpanda ku mutumba wa Gifugwe. Kubw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yitavye ivyo birori, bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bitwara nk'abuwo mugambwe wagwanije, agatanga akarorero ku vyabaye mu 2015 aho bamwe muri bo bafashe ingingo yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Pierre Nkurunziza kubw'ishirahamwe Ajina riri mu yadaharanira ivyicaro vya politike. Ihimbazwa ry'iyo ndwi nta nsiguro rifise, mu gihe ivyo bavuga ko bagwanije bikihari vyose. Bivugwa na Jean Nduwimana arongoye iryo shirahamwe ry'ugwaruka. Abantu bo mu mugambwe CNDD-FDD cane nibo bavuga ivyo guhimbaza muri no misi ngo umunsi mukuru ngo w'intwari. Kare bavuga umunsi mukuru w'abagwanyi, ariko n'ubu umunsi mukuru w'intwari. Intwari si ababa bagiye ku rugamba kugwana gusa, intwari nabo bantu baba bitangiye ku vy'ukuri ico baba baragwaniye kigashika ku ntozo. Murazi neza yuko mu 1994 abarundi bahagurutse bakanka yuko demokrasi isubira inyuma ikagenda kagirira. Baragiye rero barayiharanira, barayigwanira, mbere benshi barahasiga ubuzima. Aho rero kwari kugira ngo ayo maraso yose atume demokrasi isubira gutsimbatara. Urumva rero ubu uye twategerezwa kuba dufise rero demokrasi ikomeye cyane, demokrasi aho umurundi wese n'umurundi kazi biyumva ko ari abarundi, bafise ico bafungura, bafise ukwishira n'ukwizana mu gihugu cabo, bafise ijambo mu gihugu cabo atawanja wangura. Mugabo rero urumva yuko ivyo bitashoboye kuboneka. Urumva rero yuko tawoja ngaho ngo ahimbaze ibindi. Twatezwa guhimbaza umunsi twaronka twagarukana demokrasi mu Burundi, umunsi twaheba bimwe vya kera, umunsi twaronka umutekano mwiza ku muntu wese atari nka kera, umunsi twaronka ubutungane bwiza atari nk'ubwa kera, umunsi twaronka ubutunzi bwiza atari nk'ubwa kera. Tukavuga tuti ubu duhimbaza aho twaronka ibi, aho twagarura ibi byari byaragiye ku Barundi. Ivyo nivyo bikwiye guhimbazwa. Dushobora rero guhimbaza intwari ku vy'ukuri mu gihe ivyo iyo ntwari yaharanira bitaraboneka. Kubw'umugambwe MSD, guhimbaza iyo ndwi ni nko gukora mu nkovu abakorewe amabi atandukanye n'umugambwe CNDD-FDD. Epitas Nshimirimana, umuvugizi w'uwo mugambwe, avuga ko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi biva ku butegetsi bubi bw'umugambwe uri ku butegetsi. Vyibutsa umubabaro utagira ukungana, vyibutsa amarushwa n'amahano abarundi baboneye kuri uyo mugambo CNDD-FDD. Ndabibutse ko muri kahise umugambo CNDD-FDD ukigwana wakoreye amabi menshi abarundi. Waranyaze ibitungwa vy'abantu, uranyibanyaga ivyimburwa, imirima, imyumbati, ibitoki. Eka mbere hari n'abakenyezi benshi bafashwe ku nguvu
muri ivyo bita urugamba rwabo, ariko ivyo babonye muri iyi myaka 20 bamaze ku butegetsi bitandukanye cane gose n'ivyo abarundi bari biteze. Niho ndiko ndakubwira ko kuba bababwira ko batunganya indwi yahariwe ubutwari, indwi yahariwe abagwanyi, nugutoneka inkovu abarundi bafise, ivyo bagiye kugwanya nivyo bashitse nabone bakorera abarundi uyo munsi. Uguhimbaza iyo ndwi rero ntibihurizwa ko n'abarundi bose, biboneka ko rakanywa babo k'umugambwe CNDD FDD, kuko biboneka ko ari ugushimagiza abanywanyi babo, mu gihe hari n'abandi bazwi ko bakoze vyiza mu kurondera amahoro n'intwari ibereye ariko batavugwa. Mwakoze mwese abariko baradukurikira, ni hano duciye dusozerera ikiganiro kw'isoko. Emile Nibasumba nije nariko ndakibashikiriza, naho ubutaha. Cari ikiganiro kw'isoko.